Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 mu nyonyo mwaka wa 2023 kaze nshuti namwe bakunzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye agizwe ahanini n'izi nkuru zikurikira. Amategeko agwanya igiturire yoba arengwa nkana n'abari baderwa kuyakurikiza ari naco gituma igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta biguma vyiyongera ku murindi munini. Ivyo vyashikirijwe n'uburongoye sendika y'abakozi Sinapa hari kuri uyu wa gatanu mu kiganiro cari catunganijwe n'ishirahamwe Onucom. Abavyeyi barereye ku mashure shingiro y'Imusenyi muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza bariyamiriza ingingo yo kwirukana abana batazoba bashoboye kuriha amafaranga ibihumbi 10 yagenewe gusanura ibiro vy'abayobozi. Abo bavyeyi bagasaba ko iyo ngingo yofutwa kuko uretse ko idasiguritse ngo basanzwe bari no mu bukene butagira izina. Muraza kubikurikira murano makuru muraza no kumva imyidogo y'abanyagihugu bo muri komine Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura batagishobora kugira isuku kubera ubukene bw'amazi bumaze igihe harangwa. Ni mu gihe muri ico gisagara ca Bujumbura hasubiye kuza haratogwa abagwayi bakorera n'ayandi mu kanyisase. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonito. Ndasubiye kubaramutsa. Hano makuru tuyaheremwe yavugwa mu ntwari bereye aho bamwe mu banyagihugu bo muri quartier ya Jabe ya mbere zone bwiza komine Mukaza basaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura gusubiza ku murongo mukuru wa quartier yabo kubera inyifato yiwe itabereye. Iruhande yo gufata n'aba barongoye, umukuru wa quartier ya Jabe ya mbere aranagirizwa kunyuruza amwe mu mafaranga yatanzwe n'abanyagihugu mu ntumbero yo gufasha gushingura niteka umunyagihugu waho aherutse kwitaba Imana. Ni nkuru twateguriwe na Emmanuel Niyongeko. Umushefu dukata muri Jabe ikintu cyo kugwana mu kabari kigeze umugenzi kuko aba yanyoye ufite ishavu nini utari umuntu wihangana ikintu kibazo. Iyo ni imyidogo ya bamwe mu banyagihugu bo muri quartier ya Jabe ya mbere zone bwiza muri komine Mukaza bagiriza Aline Niyonzima arongoye iyo quartier ko abahohotera cane iyo yasamye agacupa. Umwe mu banyagihugu ashikiriza ko uwo mukuru wa quartier abahungabaniriza umutekano ashigikiwe n'imbonerakure zitatu zimucungera. Muri izo mbonerakure nk'uko isoko ryacu ribivuga harimwo uwo batazira Lionel akaba na Nyumba 10 muri iyo quartier. Vyongeye kubw'iryo soko nyene hari abantu bafatwa kumva zidasiguritse bagaheza bakarekugwa babanje gutanga amafaranga. Turi muri insekete kubera uwo mushefu dukariye akabureza cyane yamaze kunywa izo nzoga ntawe abacyuba mu kugwana gusa tabora afite abajene bamugenderanye ubageze ahantu bashaka gushorera abantu no kwizone byiza gato mu nzira ati nta mafaranga ufite bakamafoto twafite hanyuma turamurekura akagenda urumva ari ufite amahera kugira ngo yigombore akemera agatanga amahera. Uburorero butangwa byerekana iyo nyifato y'umukuru wa quartier ya Jabe ya mbere nk'uko bivugwa n'abo banyagihugu. Ni umukenyezi yakubiswe kwa 28 Rusama uyu mwaka hamwe n'umugabo yitwa Ezekiel niyo nkuru wo muri iyo quartier nyene yatewe n'uwo mutware mijoro ryo kwa 14 rishirwa 15 uku kwezi kwa Munyonyo. Igitangaza abanyagihugu ni ingene uwajejwe intwaro ku rwego rwo hasi amaze gusohorerwa imitahi ibiri kuri wa 16 na 17 Munyonyo kugira ngo yitabe ku biro by'inyamiramabi biri muri quartier Asiatique komine Mukaza ariko akaba atigeze yitaba. Ikindi cababaje abo banyagihugu ni inyuruzwa ry'intererano yari yatanzwe na buri rugo kugira bashobore gushingura umunyagihugu aherutse gushengera. N'akamaramaza kuwa mbere 13 hitavye Imana umuntu yahora kuri akazi ko muri salle de coiffure kubera ntawe nikora ntiyava mu kayanza yaje guca amafaranga atari wabo kugira ngo nk'uko abantu bo muri quartier twitanga mwese agatanga ikintu afite kugira ngo ashobore gushingurwa. Nuko chef de quartier biri Nyumba 10 yitwa Lionel baja ko baratoza umusaza amafaranga basabye ku munsi wa mbere bamaze gushikana muri morgue batabaragenda baricara mu kabari bari kumwe n'abapolisi ntazo amazina barasanga inzoga amafaranga yose bavaho bayashyize. Mu ruganda rwa radio RPA twagerageje gusubira kurondera Aline Niyonzima arongoye quartier ya Jabe ya mbere. Telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Abanyagihugu bo muri iyo quartier bakaba basaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura
gusubiza ku murongo uwo mutware. Ntitwashoboye kuronka Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura kugira ngo twumve ico abivugako. Emmanuel Niyunge ku bijanye n'intwari ibereye nyene ngo biragoye kumenya ko amategeko yerekeye ibiturire mu Burundi ari amategeko agwanya ibiturire canke ko arayakingira abanyene kukirya. Vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu na Niyonkuru Fidel icegera c'uburongoye sendika Sinapa mu Burundi mu ruganda rwari rwatunganijwe n'ishirahamwe rigwanya barya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta Oricom mu mfunyafunyo. Kubwiwe ngo ibibera mu Burundi n'amayobera kuko ubudomye urutoke kubagira ibiturire ari waca ahinduga umunyabyaha akanahagirira ingorane mu gihe nyene kuvugwa mu biturire aheza agashimirwa. Amategeko agenga abanya eskerere majya amategeko ya 2006 twabonye twese nk'umuntu ayo mategeko twazi Burundi aho bahereye naho buri uyu munsi rero n'amategeko agwanya igiturire kuko barera gute ayo mategeko yabaye turazira consideration n'amaporo menshi yatanze usira igiturire mu Burundi tukaraba n'inzego nyinshi zakeho zitwa ko zigwanya igiturire abavuze anticorruption bavuze brigade bavuze tribunal bavuze iki mugabo eskereyerama barera gute byahaye igihugu ni n'ukugwanya igiturire cyane no kugenda igiturire. Aha rero turazi amategeko yose uko ari tugaca tuyashyira hamwe na rya tegeko naryo nyene risa n'ijanye n'ibiturire. La loi qui soit ni yuko le constat que abadenonsa bikabana bicanaboneka ko sibu irafise abasesera muri tribunal de travail. Le constat ni yuko harimo abadenonsa n'aberekana ubusuma baca baba victime y'amajisisi yose ashoboka ku kazi ku buryo benshi haraba amaserema haraba lisansement visible haraba amampasoma emprisonnement ku barepresenta abakozi abumva ko ndikora buga ku by'abakozi tubazarukiye muri kosibu ugaca usanga mu badenonsiyateri wamerewe nabi mbere naho mbere mu gisata cy'ubuganga. Hanyuma ikindi gitangaje abo bagira amaribalizasiyo bikanaboneka bobo baronka ayandi maposte de responsabilité cyangwa akaronka mitation. Turafise uburorero bwinshi aho umuntu usanga ari directeur d'un hôpital ari muri district kanaka agamitata abadenonsiyateri cyangwa bakaba lisanse cyangwa amadosi y'abakononwa mugabo bagacaronka mitation gusa cyangwa akaronka iyindi poste de responsabilité. Kugira rero kugwanya ibiturire bigira ico bishika ko mu Burundi abari bitavye uruganda rwo ku munsi wa gatanu basavye bwa mbere ko atavye ubukuru byo bamwe mu vyo kurengukisha abagirizwa ibiturire ico bita privilège de juridiction mu gifaransa. Vyongeye abari muri urwo ruganda basavye ko hoshingwa ukuntu abadomu rutoke kubarya ibiturire bakingirwa. Kurikira umushingwamanza Ernest Ndikumana umuhinga mpuzamakungu mu bijanye no kugwanya ibiturire akaba ariwe yari yaremesheje urwo ruganda rwateguwe n'ishirahamwe Oricom. Mwagerageje baratanga amarekomandasiyo ubwa mbere na mbere ku bantu bashyiraho amategeko novuga abashinga amateka n'abakenguza amateka baravuga yuko bakwiye gusubiramo iryo tegeko rya anticorruption bakaraba bagashyiramo ibintu bijyanye bikaja mu bikaba clair kandi bagaheza bagashyiramo n'amasanction. Twabonye kandi ko hakenewe no gushyirwaho amategeko de loi ahapora avec l'arrêt de privilège de juridiction sur les malversations économiques et corruption kandi hagaca habaho itegeko ryemeza neza ko bene abo bafashwe baca babashira imanza ikibiriraho. Ivyo rero bishoboka vyoja mw'iryo tegeko nabo bakabinyanyura bakabishiramo. Hama twabonye kandi yuko hakenewe kuba itegeko special rya protection des dénonciateurs kuko nico kicagumye kigaruka gose kandi ivyo bifasha kugira ibiturire bihawe. Hari n'uwa propose aravuga ati hoba ko hakwiye kuba ubutunzi nibwo umuntu agiye kuri poste kanaka kuko hagaragaye yuko abantu baja ku butegetsi bashonje bagira inguvu nyinshi kugira bibe ejo niyava muri ico giti ntamaramari kandi niko biri nyene mwabishimikire ko mwabivuze. Izo rero mekanisme mw'iryo tegeko rijanye na anticorruption boraba ingene babinyanyuriramo. Hama hatanzwe n'amaro
Nena babwiye mu ntango zano makuru abavyeyi barereye ku mashure shingiro ya Musenyi ya mbere ya kabiri ni ya gatatu ari ku mutumba Gicuba komine Mpanda intara ya Bubanza bariyamiriza amafaranga y'umurengere buyobozi bw'ayo mashure buriko buratangisha abanyeshure kugira hasanurwe ibiro vy'abayobozi hamwe n'utuzo twasugumwe mu gihe umunyeshure wese ategerezwa gutanga amafaranga arenga ibihumbi 10 ataruka kirukanwa abo bavyeyi basaba barongoye indero muri iyo ntara guhagarika itozwa ry'ayo mafaranga kuko batabona niyo bazoyakura Hidonido na Elvis niyo mwongere. Abo bavyeyi bafise abana biga ku mashure shingiro Musenyi ya mbere ya kabiri hamwe n'iya gatatu bamenyesha ko umunyeshure wese abwirizwa gutanga amafaranga ibihumbi 11,100 mu ntumbero yo kubaka ibiro vy'urongoye amashure hamwe no gusanura utuzu twasugumwe twabomotse. Abo bavyeyi bakabona ko aya mafaranga ari umurengera bafatiye ku bitigiri vyinshi vy'abanyeshure basanzwe bahiga. Ikibazo nyamukuru dufise n'amahera menshi cyane y'umurengera ibihumbi 11,100 ku mwana umwe uciye uharura n'abanyeshuri biga aho hantu guhera mu wa mbere ugasanga henshi bose nk'abana 80 n'abangahe cyangwa 90 akaba rero hari Musenyi 3 Musenyi ya mbere ifite na nyene A na B na Musenyi ya kabiri ifite A na B na Musenyi ya gatatu nyene A na B ahumva n'ahari bingana ngana. Abo bavyeyi bakababazwa nuko muri kino gihe hari abanyeshure batanguye kwirukanwa kuko bataratanga ayo mafaranga bakibutsa ko abavyeyi basanzwe bafise abana benshi biga kuri ayo mashure bibagora cane kurongera rimwe ayo mafaranga narijya bugarijwe n'ubukene bwinshi. Mwana ndabona bamwirukanye nyene yaje muhira hama kugira abandanye yigurinda kugenda kw'ishuri ukavuga ikibazo ufite ukavuga isango uzoyatangirako niho babona kumureka ubundi baratanguye kubirukana ko ata mwana azokora ibibazo vyimirije vy'igice ca mbere atarayatanga. Rero uravye ibihe turimwo abantu turi mu bukene butandukanye ugaca usanga ufite nk'abana 5 3 bagaca bagusaba amafaranga yose ku mwana umwe twebwe yaturengeye ni menshi cyane ni menshi rwose. Abavyeyi basaba abajejwe indero ku rwego rw'intara ya Bubanza guhagarika itozo ry'ayo mafaranga kuko bizwi ko abana baba bakwiye kwiga ku buntu leta akaba ariyo ikwiye gutanga uburyo bwo gusanura amashure. Tusanzwe tuzi ko hariho umugambi wa leta wo kwigisha abana ku buntu saba ko abarongozi bo mu ntara bokurikirana bakaraba ayo mafaranga ibintu ariko arakora kandi bakanabihagarika kuko amafaranga ari menshi cyane. Uravye n'ibikoko bavuga ko bariko barakora vyo kubaka biro ya directeur. Kuri ico kibazo kiraje ishinga abavyeyi bo ku mutumba Gicuba muri komine Mpanda bitwashoboye kuronka uburongoye amashure shingiro ya Musenyi ngo agire ico abivuzeko. Elvis niyo mwongera abandi bidoga n'abadandaza b'amabutike bo ku mutumba Gahwazi muri komine n'intara ya Ngozi biyamiriza bamwe mu mbonera kuri zo kuri uyu mutumba zibategeka kubaha inzoga abavyanse nabo zigaca zibugaza. Abo badandaza bavuga ko ivyaragatotezo bariko bakorerwa bagasaba ko iyo ngendo ihagarara kuko ituma bakorera guhomba. Danikire yatwumva mwidonido. Izo mbonera kure ziba zirongowe n'uwitwa Olivier. Abo badandaza b'amabutike bo ku mutumba Gahwazi muri komine n'intara ya Ngozi bavuga ko izo mbonera kure zibiba zizimisi yose isaha 2 z'ijoro. Iyo rero zishitse kuri ayo mabutike ngo zibategeka kuziha inzoga utazihaye zikamutegeka kugara. Mbonera kure zo mu Gahwazi zirongowe n'uwitwa Olivier ziza kugaza amabutike yose yo ku mutumba uzihaye aca aguma akora ariko zigusavye ntuzihe iyo zinywa zishatse kugarira abariyo bose mu kabare zica zibasohora hari igihe uca bagenda batarishe. Abadandaza babangamiwe cyane n'abacuruza inzoga bita liqueur bavuga ko ivyo bituma bakorera mu ruhombo. Bamenyesha kandi ko bavyiganiye umukuru w'umutumba Gahwazi ariko bikaba imfagusa. Cyane cyane baje badandaza utuyoga two mu mabuni zahozagara zaterana zagasusuruka n'izindi baza bigenza abanyagihugu rero babona yuko bariko barahomba kuko niho bari bungukira nyene kuri izo babaha baridoga cyane. Umukuru w'umutumba bagize baracabimubwira avuga yuko atabinjirira arakazi kabo. Ku bijanye n'iyo myidogo y'abadandaza b'amabutike bo ku mutumba Gahwazi ntituraronka Bucumi Joseph Martin musitanteri wa komine Ngozi kugira agire ico abivugako. Arakoze Dani Claire iratwumva muri zone Kanyosha naho mu gisagara ca Bujumbura ubukene bw'amazi meza bumaze igihe kirekire nibwo buhagaritse imitima cane abanyagihugu baho ni mu gihe kiza cakorera kimaze gushika muri iyo komine. Ni nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Muri zone Kanyosha komine Muha abanyagihugu babo bamenyesha ko bamaze igihe kirekire bahanzwe n'ubukene bw'amazi.
isoko ryacu rimenyesha ko muri iyo zone mu kwezi imisi baronka amazi meza hari igihe hari urwakunoki aho mperereye jewe amazi arakwije imisi ine ataboneka amarobine uca wumva ko mu ndwi amazi abonetse imisi 3 mu kwezi uca wumva aboneka imisi 12 mu minsi 30 aho uca wumva ko haba hari agahaze. Abanyagihugu muri zone Kanyosha baratangazwa n'ingene amazi yama yakamye iwabo kandi igihugu kirimwo inzuzi n'ibiyaga. Isoko ryacu rivuga ko n'amazi ava mu kuzimu baheruka guhabwa nayo batakiyaronka buri gihe. Turamaze ikiringo kingana n'umwaka ata stabilite y'amazi dufite turi muri desage y'amazi. Amazi ataboneka aboneka no munsi acamara iminsi 3 adasubiye kuboneka. Tugereza twaza none ko dufite inzuzi dufite imisozi ihanamye igisagara yuzuyemwo amazi ntaheze ngo aboneke. Aho ejo bundi batubwiye batweretse ko hariho amazi ava mu kuzimu, ayo mazi nayo nyene aboneka ku masaha, si amazi ugira uti umwanya wose yakenereye urayaronka. Ibintu biruko mu gihe ikiza ca kolera catse indaro aho muri iyo zone. Isoko ryacu ryemeza ko ku bukene bw'amazi hiyongera ko isuku rike mu makartier atandukanye. Umwanda ibiki bamaze iminsi ariko baraza gupompa muri quartier nko muri quartier Kajiji akarorero baza gupompa kubera ikiza ca kolera cyasubiye kubonekeza muri aya makartier yacu bivaye n'ikena ry'amazi. Aho ntituguze ingene ahantu hose usanga huzuye iyarara iruhande y'amazu y'abantu kandi abajeje intwaro babibona ata kintu na kimwe bari bubikore. Abanyagihugu muri zone Kanyosha komine Muha basaba ishirahamwe Regideso ko ryotora umuti w'iyo ngorane y'ubukene bw'amazi buba hanze. Eric Niyonzima heka n'isuku rike rirangwa muri iyo komine riri mu bihagaritse umutima abahaba mu makati atandukanye usanga abanyagihugu batumwa aho babonye hose. Ivyo bigatumwa ahanini nuko atamashira hamwe agezwe gukura imyavu mu ngo akihabarizwa. Hino nkuru tuyibaze Onizime dushimagize. Imicafu itabwa hariho hose niyo mvunyamakuru ituma abanyagihugu muri zone Kanyosha bahagarika umutima nkuko bamwe mu baba muri quartier Kajiji iri muri iyo zone nyene bavyiganiye RPA ngo ntashirame na rimwe mu yitwa imicafu iri gishika muri iyo quartier. Ivyo rero bigatuma abanyagihugu baje gusesa imicafu ivuye mu mpangu aho babonye hose nkuko umwe muri abanyagihugu avyigana. Ku bintu bijanye n'isuku ni ibintu twovuga ko twamaze kwibagira nk'amashira hamwe ajejwe gukura imyavu mu gisagara ca Bujumbura nko muri Kajiji ayo mashira hamwe ntayigeze hashika nta n'umunsi n'umwe ivyo vyigeze biba. Aho ivyo biruko aho usanga abantu bafata amayarara bakuye mu mpange wabo bayahereye abayikorera bakakaraba aho batera ku mpangu z'abandi uraho bayasutse mw'ibarabara. Iruhande y'ivyo uretse iyo micafu usanga yandagaye muri iyo quartier Kajiji ahenshi usanga n'ibidengeri vy'amazi vyuzuye impande n'impande. Ni mu gihe akamura muswa quartier Kajiji azwi kw'izina rya Minani Ferdinand aherutse gutera abanyagihugu biwe ngo binde imifurege itwara ayo mazi atanumwe yigeze avyubahiriza. Kandi hariho n'iyindi ntambamyi ikomeye cyane aho bashabwe quartier Kajiji Minani Ferdinand yigeze kuvuga ko abantu bose bokwima ibinogo mu mpangi wabo bishikiyamwo amazi avuye mu madushe. Mugabo ivyo byose ntivyigeze biba. Amazi ava mu mpangu z'abantu ugasanga ateze ku mpangu z'abandi, ibintu vy'ibiterasoni y'imyanda n'imyavu itagira uko ingana. Muri kino gihe rero amakenga afatiye ku guterwa n'indwara ziturutse kw'isuku rike ni menshi cyane muri abo banyagihugu bo muri quartier Kajiji. Uwo munyagihugu avuga ko atagikozwe maguru masha amagara y'abanyagihugu ashobora kubangamirwa agasaba abajeje intwaro kuvira hasi ico kibazo. Birafise ingaruka mbi kandi nyinshi cyane haba ku magara y'abantu haba ku bidukikije kuko n'iyarara riraheza rikabora. Iyo rimaze kubora biteza ibibazo abegeye abantu n'abahaba bumva ntivyobura. Naco gituma dusaba abajeje intwaro ko bobihagurukira kugira ngo bituzwe abantu bamenyere imyavu itabana n'abantu kandi abajeje intwaro babigiremo uruhara rukomeye cyane kandi ruboneka bibaye ngombwa bashyireho n'ibihano. Mu ruganda rwa RPA mfashiye kuronka Minani Ferdinand aramutswa quartier Kajiji co kimwe n'uburongoye zone Kanyosha kugira ngo bagice bayivuzeko. Arakoze na Onizime dushimagiza. Hagati aho hari umukenyezi basanze agwaye kurera muri zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatandatu. Abakozi ba Twahuje bazindutse barapompa imiti ahasanzwe bakwibarabara rya 243. Umugwayi nawe akaba yaciye ajanwa kwa muganga ejo nyene. Mu gusozera no makuru abashoferi bakoresha barabara ry'igihugu nimero 7 ari ryo Bujumbura Ijenda Nyakararo baridoga ko imodoka zabo zihapfira kubera ibinogo birangwa muri iryo barabara. Abo bashoferi bakababazwa cyane no kubona ingendeshwa zabo ziheza zikahononekara kandi badasiba gutanga amakori yagenewe kubungabunga ayo mabarabara. Ni nkuru ya Emile
Nibasumba. Abo bashoferi bakoresha ibarabara Bujumbura Igenda Nyakararo bavuga ko ryononekaye ku buryo urugendo ruca gwiyongera bariko bakatira ibinogo biri muri iryo barabara. Ivyo kandi nkuko bivugwa n'isoko ryacu biratuma n'imodoka zabo zihapfira. Isoko rya RPA muri abo bashoferi riratubwira ibice byononekaye. Ibinogo ugenda bidagura uhereye Nyakararo gushika Mwizenda kubandanya Majombe kubandanya amatara hose baraba rugendo rya zigzag urugendo umuntu yogize iminota 30 agenda isaha. Nkuko vyemezwa n'isoko ryacu abajejwe gukora iryo barabara ngo baraje basuka ikariyeri muri iryo barabara kugira ngo bazibire ibinogo imbere yo kurisanura, ariko ibikorwa vyagarukiye ngaho. Aragerageje kuzibira ibivu mugabo imvura iguye ikizimburu ari bazanye kaburimbi turaribona mugabo n'ubu nta kirako kuzimbura birundo amabarabara ibivu by'kariyeri imvura iguye ica bivamo. Turatabaza leta yacu y'igihugu ko yodufasha na rijya tudasiba kuriha amakori. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abo mu bushikiranganje bw'inyubako n'ibikorwa vya leta kugira bagire ico babivuzeko. Arakoze Nibasumba akaba ari no ngaha makuru twabateguye kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19 mu nyonyo mwaka wa 2023 aciye agarukira. Mwakoze mwege mwese mwari mututeze yompi, bakoze n'abagenzanje bafashije kuyatororukanya, nibagiye abahinga b'ivyuma batumya n'amajwi bashikira atagatosi. Jose Muzaneza nayiko ndabashikiriza ndabike bantu ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha.